iyo bibuko abantu benshi kuri ino siye iganzwa n'amafaranga bari gusanga abenshi bavuga ati nkeneye kuvukana na Ziranotse, nkeneye kwitwa umuvukanye na Venera, nkeneye kwitwa umuvukanye na Perezida, nkeneye kwitwa umuvukanye na Elon Musk cyangwa n'abandi bagwiza tunga mbose muzi kuko ino si turiko ubu bisa n'ikiganzwa n'amafaranga. Ariko wowe nyene wisanze uvukana n'ujya muntu nyene nubumvira uzo gusanga bigukura muri kano gakukuka gutuma ukora nk'ibi bintu bayampano bakoze aka boss for real n'abandi benshi bariko barakora ibintu by'ibiterasoni aho batagitinya Imana, batagitinya amategeko y'igihugu, batagitinya impanuro z'abavyeyi. Nyene ubwabo bikorera ama video y'ibiterasoni kugira ngo bariko bo bari kubavuga ati turiko turatwika bavyitaga twiko. Mwino si tugezemo no musi abagwaruka gwishi rusigaye rufata gusambana bavyita ngo no kujya abana. Ivyo rero ugasanga bigenda vyica ubwonko bw'umwe wese yihaye iyo ngingo, bigatuma ava mu buntu, bigatuma atakaza ubuntu, abantu bakamuherako mu misi mike uzosanga ariko avuga ati goje kumbe barandoze. Uzosanga yatanguye no kubahuka Imana avuga ati ngo mbega iyo Mana ikunda aba boss gusa irabaho, kumbe nawe usange ni wa wundi yihitiramwo inzira zimuyobya, inzira zimujana hatariho, inzira zitamutumbereza ku iterambere yifuza. Gutyo ukabona abandi byame mubera icyifuzo udakunda kwabishikira kuko yahisemo inzira itari nziza. Nizere ko ishimishijwe n'iyi video, nizere ko ashimishijwe n'ikiganiro. Niba byakuryoheye kora subscribe ntanzigi birimo, kora like, kore partage kuri no video igere kure cyane, maze irashobora kuba yonakiza n'imitima y'abantu benshi, maze ino video nifuza ko yo kwinjira mu buzima bwawe ikaguhindurira umugenzi cyangwa umuvuka. Ndavuga simvura yemwe murantunga, ikibwirwa n'icyumba nawe urumviza. Ndavuga simvura yemwe murantunga, ikibwirwa n'icyumba nawe urumviza. Muri no misi ugwaruka rwinshi ruriko rurahendwa rukora ibintu anabonye ubwabo basubuko bakabiraba basanga bariko baricwa n'ibimarama kubera gakuku, kubera abagenzi babi, kubera abantu bagendana, kubera kutiyizera abonye n'ukwabo, ugasanga bariko barakora ibintu nabonye n'imitima yabo idashima. Nyemera twinjirana mu biganiro ndavuga simvura cy'uyu munsi, ndazi neza ko kiza kurangira watahuye neza igisumba ikindi, ukamenya ninde ukwiye kumvira, ninde ukwiye kugamburukira, ninde ukwiye kubaha, ugatahura ko abo bagenzi cyangwa ako gakukuri kurubaha gusumba bano bantu ngira ndakubwire, cyangwa bino bintu ngira ndakubwire, kuza gusanga hari ubujiji cyangwa hari ubujuju. Nyuma tubana muri kino gano ndavuga simvura mushikirizwa nanje One Boy Valaskira from GNT Padaze KBBC. Nibaze neza na neza ko wakoze subscribe kugira ngo tubane tuzinanye. Icyo ndagusaba cyane kora like, niyo nkeneye cyane likinga no video, maze twinjira mu kiganiro neza idonito. Ndaguteguriye ibintu bitatu dukeneye kubaha cyane hano kuri ino si, kuko twabyisanzemo, twabibonye atari twebwe twabihisemo. Ibyo bintu bitatu dufise kimwe cyabiduhitiyemo canke byagiye bisumba kuno kuntu. Nibaze neza na neza ni wabana nanje kuza gutahura. Tudatinze rero katubandanye tugende ku cambere, tumenye neza niki kintu dukwiye kubaha gusumba ikindi, dukwiye kubaha tugamburukire kandi dukunde gusumba ibindi. Gutyo bino bintu nubyubaha nubigendera nkuko ndiko ndabikubwira, uraza gusanga agakuku kataza ubwa mbere mu bintu bikwiye kumvira, mu bintu bikwiye kugamburukira, gutyo biguhe kumva nene nawe wotora indero nziza, indero ya ndero izotuma ni mu gihe uzova hano ku isi ugapfa abazokwitwa intwari. Hari ibintu ukora
ku buryo nubwo uva kwisa abantu basigara baravuga ati turabuze intore. Ikintu cya mbere ndakubwire ni umubyeyi wawe, ababyeyi bawe urakeneye kubaha, kugamburuka canke gusonera ababyeyi bawe, kuko ndakubwire hano kwisi yaba umuntu afise amafaranga menshi yaba utayafise, yaba uwonze canke ubyibushe, yaba muremure canke umugufiya, nta muntu numwe azokubwira ngo jewe nije nabihisemwo kugira mbyagwe na mama na papa bana kabajya nyene bamubyaye ngo niwe yabahisemwo, nta muntu numwe. Abo bantu rero urakwiye kububaha, ukabumvira kandi ukabagamburukira, kuko bo nyene bowe bakwipfuriza iciza, bashaka kuba umuntu mwiza, umuntu ahimbaye abandi, ahimbaye igihugu camureze, maze agahimbara n'ahagendera abantu bose bamubona akavuga ati kuko ujya n'umwana wo kwa naga. Buri mubyeyi wese aba yifuza ineza y'umwana wiwe, aba yifuza ko abana biwe babaho neza, bamutera ishema ntibamutera isoni. Niyo mpamvu rero bukwiye kugamburukira ababyeyi bawe ukumva icyo bavuga, mbega bashaka iki kuri wewe, bagukeneye kwiki, bashaka umere gute. Nubumvira uzosanga ukakubwira ngo genda ukore video imeze ukuntu uko y'ibitera soni gutyo utwike, hama uteshe agaciro bakubyaye, ntuzobukibumviriza kuko uzovuga ati papa canke mama bino bintu arabyanka, ntagomba ko ndamutesha agaciro, nashaka ko ndamukoza isoni, nashaka ko nkora bino bintu. Abagukwegera mu biyayura mutwe uzobiyama uvuga ati bino bintu papa bimenye ibyo mubabaza, kandi sishaka kubabaza ababyeyi banje, sishaka gutuntuza abandezi. Ikintu cya kabiri naco reka tuvuga ati ni igihugu catubyaye. Umubyeyi yakubyaye akumenyesha ku gihugu. Umubyeyi yakubyaye ikintu cya mbere ciwe yihutira gukora nukuja gukwandikisha mu gihugu, bisigure ko umubyeyi yacaguha igihugu kikurera, igihugu wakuriyemo. Bisigure ko igihugu naco ni ikintu ukwiye kubaha, ukwiye kugamburukira, ukwiye kumvira, ukagendera ku mategeko yacu, utakaza agaciro k'igihugu cakubyaye, utakaze imico n'akaranga y'igihugu cakubyaye. Bisigure ko igihugu naco ni ikintu bikwiye kubaha, kumva ufise ku muzirikanyi, ukagendera mu mategeko yacu, gutyo bizotuma uvuga ati iki kintu ninagikora barampana muri buno buryo, biraza kubabaza umubiri wanje, biraza kunkomeretsa, ngire ibibazo, gutyo usange ibyo wari kurakingira biriko birakuva, utakaza ubuntu. Narije tuzi ko iyo ufise ubuntu buguha abantu bakaguha ibintu bakagugira icyamamare. Nutakaza ubuntu urabutakaza ibyo bintu bitatu mvuze inyuma y'ubuntu. Utakaza ubuntu, uratakaza abantu, utakaza ibintu, utakaza no kubicamamare, urabikivume. Abantu bose aho bakubonye bavuga ati teri yose, urabikintu urumva umenga ntiwabaye no kwisi, umenga nturindi kwisi, kuko wiyatse igihugu cyakureze, wiyatse amategeko y'igihugu wanka kwa kugenzura. Inyuma y'igihugu naho ndakuzanire bano bantu usanga ukunda gutesha agaciro, usanga ukunda kutuka, kuvuga nabi, kandi ari abantu b'agaciro cyane. Wenda zuri ko uriyumvira ibyo ntagira mvuge, ariko jewe ndigona ndakubwire bajya abantu muvukana. Hari abantu bamuvukana birashuka so ngurivukana, ariko mbabarire ndyamvuge ku bantu bafise abo bavukana. Abantu bafise abo bavukana kenshi ugasanga muri ko muratukana, muri ko murashamirana, ntimwosangira, ngo je nguzi inzoga usino muhako unopfuma ko mugenda. Ariko umenye ko nubwo kenshi bakunda kuvuga ngo mugenzera kurutiro muvukana, mwabifashe nabi, mwabifashe ukutariko. Birakenewe nimba ubona mushamirana, nimba mudahuza, birakenewe ko mugenda muhuza, mwumvikana. Nimba ari wamukoshereje musaba imbabazi, nta kosa ukoze, kuko umuvukanye reka ndakubwire nta muntu n'umwe uzosanga hano ku isi, yaba uwubyibushe, uwonze, muremure, mugufi, ufise amahera cyangwa atayafise, yavuze ngo jewe ngomba kuvukana na naga.
iyo bibuko abantu benshi kuri ino si ye iganzwa n'amafaranga bari gusanga benshi bavuga ati nkeneye kuvukana na Ziranotse, nkeneye kwitwa umuvukanye na Venera, nkeneye kwitwa umuvukanye na perezida, nkeneye kwitwa umuvukanye na Elon Musk cyangwa n'abandi bagwiza tunga bose muzi kuko ino si turiko ubu bisa n'ikiganzwa n'amafaranga. Ariko wowe nyene wisanze uvukana n'ujya muntu nyene Kenya kubera katavye wowe wari gushobora guhitamwo, si mama wawe yaguhitiyemo canke so wawe, ariko ni Imana yo nyene ubwayo yaguhitiyemo kuvukana n'ujya muntu w'agaciro wa mukenge. Niyo mpamvu bukwiye kumwumvira nimba ari muto canke mukuru aguhanuye ukamenya ati iyi mpanuro iciye ku muntu w'agaciro. Uko biri kose rero ujyaba abo bantu ndakubwiye bino bintu bitatu, hari abantu hari n'igihugu nubumvira uzo gusanga bigukura muri kano gakukuka gutuma ukora nk'ibi bintu bayampano bakoze aka boss for real, n'abandi benshi bariko barakora ibintu by'ibiterasoni aho batagitinya Imana, batagitinya amategeko y'igihugu, batagitinya impanuro z'abavyeyi, bonyene ubwabo bikorera ama video y'ibiterasoni kugira ngo bariko bo bari kubavuga ati turiko turatwika, bavyitaga twiko. Mwino si tugezemo na musi abagwaruka gwishi rusigaye rufata gusambana bavyita ngo no kujya abana, kubera bimitima yabo bamaze kuyikura kuri bamaze kuyikura kuri za mpanuro bahabwa n'abavyeyi, za nyigisho bahabwa n'igihugu, za nyigisho bahabwa n'abavukanye babo babakurira, basigaye babona kumenga gusambana ni kirori, basigaye bavyita ngo kujya abana. Ivyo rero ugasanga bigenda vyica ubwonko bw'umwe wese yihaye iyo ngingo, bigatuma ava mu buntu, bigatuma atakaza ubuntu, abantu bakamuherako. Mu minsi mike uzosanga ariko avuga ati ngo je kumbe barandoze, uzosanga yatanguye no kubahuka Imana avuga ati ngo mbega iyo Mana ikunda ababosi gusa irabaho, kumbe nawe usange ni wa wundi yihitiramwo inzira zimuyobya, inzira zimujana hatariho, inzira zitamutumbereza ku iterambere yipfuza, gutyo ukabona abandi byame mubera icyifuzo udakunda kwabishikira kuko yahisemo inzira itari nziza. Rero umuntu uri kuranyumviriza, nimba uzi umuntu yabasiwe n'ibiyobya bwenge, nimba uzi umuntu yabasiwe n'ingeso mbi kubera agakuku, nimba uzi umuntu yabasiwe n'ibintu bitamuhumuriza, yarondeye ko abivamo canke gwagirane, mwegera umuhanure umubwire ko Imana ikimukunda, yamushize abantu imbere kugira ngo bamuhanure, bamwigishe, bamwereke ko iyi si uko ibiri kose isi iracangana kuko iriko abantu iriko n'abasi babo, ariko uko biri kose ngo umwasi w'umuntu ntafise ububasha kuri we kiretse we nyana mwishiriye. Ndazi ko bitahura bakariko benshi muri mwebwe murabizi, ariko n'abaseze nabibutse ko ari Miracle TV 257 yami bategura ibiganiro nk'ibi. Nizere ko ishimishijwe n'iyi video, nizere ko ashimishijwe n'ikiganiro. Niba byakuryoheye kora subscribe ntanzigi birimo, kora like, kore partage kuri no video igere kure cyane, maze irashobora kuba yo nakiza n'imitima y'abantu benshi mu gubyina canke nyene bibi nawe ushizemo imbaraga. Ndakunda kwibutse ko iki ari kiganiro ndavuga simbura mu gishikirizwa nanje One Boy baraskira, televiziyo yawe ni Miracle TV 257 nta n'iyindi. Tugara kuri YouTube, kuri Facebook ni Promote One Boy n'ahandi heshi. Areka ndakubwira ati ndagukunda cyane, Imana ikomezagirire, maze ino video nifuza ko yo kwinjira mu buzima bwawe ikaguhindurira umugenzi cyangwa umuvukanye. Hamba tuzobana mu zindi video, ndabakunda cyane. Ciao ciao, hasta la vista. Ndavuga simvura yemwe murantunga, ikibwirwa n'icyumva nawe